agaciro Imana, ube warahaye agaciro Imana, umenye yuko bikugoye ari ishobora kukira, usanga biriko birakugora cyane. Hanyuma uno munsi amajambo y'Imana tugiye kuraba ari muri Zaburi ya 121. Ndaza gusoma nyarutse kubera turiko turakoresha umwanya, ngomba dukoresha umwanya neza ko umwanya wadusize. Zaburi 121 ivuga ngo ndunamurira amaso yanje ku misozi, ugutabarwa kwanje kuzova hehe? Ugutabarwa kwanje kuva kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Ntazokundira ibirenge vyawe ko bikirimuka, azokuzigama, ukuzigama ntazohunyiza. Mbere uzigama Abisirayeli ntazohunyiza kandi ntazosinzira. Uhoraho niwe muzigamyi wawe, Uhoraho niwe gitutu cawe iburyo bwawe. Izuba ntirizokwica ku murango canke ukwezi mw'ijoro. Uhoraho azokurinda ikibi cyose, niwe azozigama ubugingo bwawe. Uhoraho azokuzigama mu maja no mu maza, uhereye none ugashitsa ibihe bidashira. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Nibaza mwese bamwe ko mwariko murasoma aya majambo, n'amajambo meza cyane kandi n'amajambo ahumuriza. Yesu nashimwe. Ushobora kuba uri ngaha washobora kwiyumvira ati mbega basha ibintu by'iwanje nk'ubu iki kibazo canje umuntu ntushobora kugitura ninde? Umuntu ntushobora kubwira ibi bintu byanje akabikemura ninde? Umwanditsi w'Izaburi we yarabiravye, araraba aribaza uwundi muntu yomushoborera ibintu, kuko hariho ibintu ushobora kuraba. Dufate nk'abanyeshuri iyo bariko bariga, hari umuntu usanga azi mate, hari umuntu usanga azi igifaransa neza ashoboye kugisigura. Urashobora kumwitura uwo muntu ukamubwira uti nukuri turazi ko nakabishoboye, kagende wenda azi turagishoboye kimbarira. Kandi kenshi na kenshi yakwemereye ashoboye kubiguha ibyo afise, kubera bivanye n'ukuntu we wamubonye n'ibyo wabonye afise. Ibyo bintu birashobora kukugirira ikimazi mu gihe cyemereye kugufasha. Yesu nashimwe. Aha naho rero ni Imana yacu. Umwanditsi yavuze ngo ndunamurira amaso yanje ku misozi, ugutabarwa kwanje kuzova hehe? Yariko aribaza mbega ibi bintu ko ngwaye ndemvye, abadogiteri barananiwe, abaganga vyarasi, ubu noca ndabihane, nk'ubu vyoca bigenda gute? Ariko yaciye avuga ati ugutabarwa kwanje kuva kuhoraho. Yesu nashimwe. Nawe uri umuririmbyi, urakora ibikorwa vy'Imana. Hari aho dushika tukananirwa, hari aho ushika intege nke zikagutera, hari aho ushika nyene ukabona nyene yuko ukagoyagoya, ariko Imana yonyene uyunamuriye amaso, ivyo bibazo nyene ubona yuko umengo ntangira, aho ubona bitaracamo, Yesu niwe yishuye ibibazo vyose. Yesu nashimwe. Yesu niwe ashobora kukwishurira ibibazo. None wo kwiyumvira ukuntu umuntu yiyumviriye ati Uhoraho niwe nunamurira amaso, kuko yaramubonyemo ikintu cy'ubushobozi, yaramubonyemo ikintu, yarabonye mbere ko inyishu yiwe ari hino. Rero nawe sinzi uri kuraraba, sinzi uko biriko biragenda, ushobora no kuva ngaho uvuye guhimbaza Imana, abaguca intege bakaza. Yesu nashimwe. Kubera haba hari ikibazo ufise, abaguca intege bakabona bagushikiriye bakakubwira ibi bintu ntibishoboka, ariko ugaca wibagira ko uvuye imbere y'Imana, ugaca wibagira aho uvuye. Rero umwanditsi w'Izaburi ariwe yavuze ngo jewe nzunamira ugutabarwa kwanje aho ndakubona, ndiko ndakuraba kuva kuhoraho. Yesu nashimwe. Nawe rero nakwifuriza yuko ugutabarwa kwawe wokurabisha kuhoraho, ukamenya iyo bikugoye, ukamenya ko ukwiye gusenga Imana, hanyuma Imana ikakwishura ikagutabara. Uhoraho n'umuzigamyi wawe. Woshobora kwibaza uti nashobora kuzana abantu bagenda bashobora kundarira cyangwa ibindi bibiri. Uhoraho ariko niwe muzigamyi, umuntu nta kintu na kimwe yoshobora. Uhoraho rero n'umuzigamyi wacu ngo azokurinda. Uhoraho azokurinda ikibi cyose. Yesu nashimwe. Aho ni hamwe wamwiyeguriye, ni hamwe wamubwiye jewe rero ubu iyo nunamye, umuntu yunamye ntukace akaraba nka hariya, urumva avuga ati ibibazo byose nongira, tusheho ikintu cyose conkorako gisa nabi kitameze neza, nunamuye amaso gusa hacambwira uriya mugabo Yesu arashoboye kubikora. Yesu nashimwe. Rero nabatera ivyizigiro kugira ngo igihe cyose ufise ikibazo, igihe cyose ushize mu kibazo kanaka, igihe cyose ubonye intambara, igihe cyose no muri urugendo rwo kuririmba, hari aho no kurugira intege nke cyangwa kumva nyene kuraririmba ntibigenda, ariko
icyo naguhanurira ni ukuvuga uti none Mana yanjye kuko niko ndabikora ubona biriko birandikwa urakwiye kubaza Imana ubona biriko birandikwa ukamenya neza urutonde uriko ukamenya uri kurabwira hanyuma nukuri nakwifuriza yuko ibyo woririmba bitoherera ngaha utoshikirwa n'ingorane uce wifata nk'abandi bose ngo wihebure nk'umatagira Imana kandi baguma bakubona muri Vuga Yesu baguma bavuga ngo ujya korari irahimbaye ugaca usanga uriyo nawe iyo shikiwe n'ikibazo iyo agwaye ugaca usanga n'umupfumu aramenya iyo bari nka babiri canke batatu Yesu nashimye rero usanga hari ababazi akagwara bikanka ko yigwanira gusenga bikanga ariko nagutumirira kugira ngo umenye ubu igihe cyose ushitse mu kibazo umenye ububwira ibibazo byawe umenye ububwira ati jewe ndukurahamana ndaremerewe ndarushe ntabara ibibazo turabifise kandi tuguma tubigendana kuko umukristo ari mu rugendo ibibazo gumahura navyo rero nagomba umuntu ari muri Vuga Yesu umuntu ari muri iki kibanza yaje guhimbaza Imana ntidupfe guhimbaza bya bindi gusa bya bindi byo kugenda n'abandi bose bobikora tuje ngaha dusanze turiko dutumwanya wavuye hariya kandi urashonje hariho n'abatakiye muhira hariho n'abazindutse ngaha uwo muntu ugasanga arashonje inzara yakubititse mugaga ashika muhira agaca asanga hari ibintu bitameze neza acatangura kubaza ibi vyagize nde acatangura kubaza ninde yakoze ibi ntamenya kubwira Imana rero idutabare cyane idufashe kugira ngo igihe cyose tuzonanirwa igihe cyose tugiye kunanirwa tumenye ko dushobora kubwira Imana Yesu nashimwe amen tumenye yuko ubuzi ibyo gaburira abana umenye yuko Imana ibifise Yesu nashimwe nta muntu n'umuntu ntiyobiguha bifise naho yo umugenzi wawe atari Imana imuciye umuntu nta kintu na kimwe yoshobora kugukorera Imana itavuze ngo gikore Yesu nashimwe Imana itamubwiye n'ugikore ntacyo yokora wewe ubona ko abifise kandi akabikwima bifise Imana itabivuze kandi wowe wari uzi ko yoguha kuko arabifise ntavyabuze ariko rero Imana ivuze ngo baho ucubaho Yesu nashimwe Imana ivuze ngo baho ubandanye ubaho muri twatundi nyene twatundi ukabona nyene biko birenderera neza ukabona uragenda neza hanyuma umwanya ni muto cyane hari igihe nsanga ngomba kuvuga byinshi rero novuga ngo iri jambo nangirije kumenya udakekeranya jewe ntewe muri ubu buryo nzobwira umubanyi nzobwira papa nzobwira mama nzobwira umuvukanyi cyahe bigenda imbere yuko ubwira abo bose nuko gusa wibuka yuko Imana iriho kandi ari ishoboye kugutabara ikazamura igakura muri ico kibazo ufise Yesu nashimwe ibisigaye rero bene data kuri nabifuriza gushira ibyizigiro ku Mana ibyizigiro byawe ntibigahere ku Mana wumva uyitumbereje kw'ibyizigiro wumve nyene iyo ushikiwe n'ingorane intambara zije utewe n'intege nke wizigira Imana yawe hanyuma nta majambo menshi ngiye kubasigurira nibaza yuko amajambo Imana yampaye ahagarukiye abayumvise mwese Imana nibahezagiye kandi turagushimiye ko ari we byizigiro byacu turagushimiye we kutubwira neza udutumbereza Imana ukadutomorera inzira dukwiye kujyana mu izina rya Yesu Kristo umuririmbyi wese ari hano Mana ndamusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo ibibazo iyo bije uduhe Mana kumenya ko dukwiye kurabisha amaso uduhe Mana kumenya yuko dukwiye kukubaza uko tugenda kuko Yesu Kristo uri umujyanama w'ukuri uri Imana yacu uri Imana ikomeye kandi uri Imana itutitirira impande zose ibisigaye Mana ukomeze gukuza ijambo ryawe muri twebwe izina ryawe rihabwa icubahiro mu izina ryawe rya Yesu amen.